kenshi iyo n'abafana bawe n'igiki ukunze kubabwira nze kubabwira ati I love you. Umwaka wa 2022 kuri mimi wagenze neza. Wagenze neza n'umwaka nakoze nk'ibikorwa byinshi. Ego mbese naribonye uwo ndiwe. Hanyuma ku rundi ruhande n'umwaka nyene nahuriramo n'intambara nyinshi. Zaratumye nyene mbondi uno munsi. Zaranyigishije mbese zaranandugije mazi na urabizi ko ari nizo kuri YouTube nagwanye bwa mbere byari bimbaye ko ruhande rumwe nyene vyarangoye kwakira ariko buriya iyo dufukama tugasenga Imana iduha imbaraga zo kuba mu bintu biba biturengeye ku bintu nyene biba biri hejuru yacu Imana ikaduha kubihagarara hejuru. Sinavangwa niyo mwaka wonyine nageragejwe ahubwo niho vyiseruye bija habona vyari indani muri ibindi bibona kuja habona benisho byukuri hari igihe umuntu agwana intambara akumva ararushe intambara z'amajambo intambara z'abakuvuga ukutari intambara z'abagufata ukutari ngira n'abantu bakora dukurikirana wowe uri mu ntambara wowe uri mu bibazo wowe uri mu bintu ubona nyene ko abantu batagutahura canke nawe ubwawe utitahuramwo no kubwira ngo komera hari indi banga jya ku mavi senga Imana saba imbaraga Imana nuguma ku mavi Imana izobikurenganya nutahemukira Imana nawe ntizoguhemukira ukiri hano ku isi buri ino si benisho nta munezero wuzuye iriko uno munsi urashaka kuba uriko uryohewe uriko uratwenga ejo ukarira sigura ngo ukiri hano mwisi nta munezero wuzuzigera uronka byanyigishije nyene kuba jewe hanyuma binyigisha ko nkwiye kuba hano ku isi ntafise umutima umeze ukuntu nyene fise umutima ushikamye ukomeye wizeye Imana yonyene. Hari igihe nyene wasanga ndiko ndatukwa n'abantu batari bagakwiye kuntuka abagenzi ki binyigisha kuzokunda umuntu no kumwubaha ntitaye ku vyarimwo ntitaye ku bibazo yo barimwo buriya ivyo ubona kuri mimi bigaragarira n'amaso yawe ntabwo ari byo by'ukuri jewe wanyawe ntawuzi ndi ndani kandi ni Imana inzi yonyene ukaza kumvuga nabi hama nkaza ngutwengera mimi ni kirofa nigihe ndakomeye ndakomeye wowe si wowe uri kuramvuga nabi hari ikintu cyaguteye kandi ico kintu mpanganye nacyo kandi sishobora kwemera ko gishobora kunganza mva benis duhanganye n'isi y'umwijima. Bonjour mesdames et messieurs, le vent de Buja Flavor. This is Step Media, chain of products for this industry of Buja Flavor. Checking out kurushima kibazana shamba muri industry of Buja Flavor. Mu tuma tubikora reka tuze dukengurukira Imana, amadusura dukengurukira nabwo gakunzi ba Step Media. Kabiri gatanu indwi wherever you are, ndakukunda cyane kandi big up sana kuri support wa mutwereka birashika cyane ku mutima. Bituma turondera ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ndakubwira bati tegura imisi yawe myiza ya kubaho. Tegura imisi yawe myiza yo kubaho kuko imisi mibirizana sibyo none ko bakubwira bati byose bitegurwa nibihe nyene urumva numwanya nyene cyo vyumva nasigura kandi tuza kubibamo ko nyene gusa cyo no guhanura cyo no ko mari imisi yawe myiza uri mu maboko y'Imana kuko twese burya turabona ko tuzofa kandi tuzi umunsi nisa ariko ifuko twitegura duheze imisi yacu neza. Ndakubwira ati kumwe na Bini kuri microbrand camera CK professional umutumiranje witeka ni Mimi MIREILLE nje ndamwita izina yagiye niko yitwa Mimi MIREILLE je ndamwita Mimi MIREILLE mugabo ndi sinzi ngira bamwita Rose muri filme cyangwa bamwita Maria cyangwa bamwita Mimi usanga bamwita amazina menshi agata mugabo je ndamwizi nka Mimi MIREILLE kandi ndazi nawe uriko uradukurikira umuzi nka Mimi reka kumbure nabo mwanya baramutse ndazi mwarimo mukumbuye bash ico ndakizi Mimi baramutse abantu bawe Mimi amahoro abantu banje umeze neza abakunzi ba Step Media ndabaramukije cyane n'abakunzi banje bonane rero bonane naheruka kuri Step kera vraiment bonane meilleur vœu ndabakumbuye ndayifurije umwaka mwiza bonane ko ndiko mvuga gake inde wewe niko wamuvuga cyane erega Ufise en fait isura yawe isa n'umuntu nyene urumva
ari umuntu nyene like bashivuga umuntu nyene acecetse cyane n'ijwi ryawe mfite rimeze nk'iricecetse cyane bica bigusura umva bica bikompletana. Okay, urumva nawe uvuga buhoro wewe siki yazogerageza gire muri montage afumagira ikijwi kinini. Sike ni winigere ngo urukura vuga cyane sivyo none neme. Okay, merci beaucoup. Abakuri imisi rero. Ni meza. Neza. Cyane turashima Imana. Ndabona ibintu bikubisa neza vraiment kweri Mimi ko twaramubona kijya gihe ko je Mimi ndamuheruka umunsi wa anniversaire umenga habwo wowe nari twama tubonana. Oya ntitwama tubonana gusa twaherukana uriya munsi. Kuko tubonanye kijya gihe arabantu tutarabonana nk'ubu duherukana muri 2022. Ngira ubuntu bavyeyi nuko muba mwatugendeye. Amen amen. Yastakubwira ati Mimi ndamuheruka cyari muto wo muntu ariko umuntu umenga yavyibushe. Mimi sigaho ugibiki? Benisho. Ariko ngira na mahoro y'Imana Nduri isura Benisho. Ntumbwire. Hari ibintu biberuka kuba kandi wowe urafise ibintu setala ubwira ibibazo. Uzetala kumugira ingora. Mimi atagize accident ahura n'abantu bamubaza mu mutima. Mimi batamuhemukiye Mimi agira. Bamora kweri barambabaza gusa. Barakubabaza. Imana irababona. Kandi gusa amosozi yawe iraboneka ko adaherutse kurira. Jagandire. Oya nturire bro amaso yawe kweri. Oya gusa nyine ivyo bintu vuze sivyo ntabwo vyibushe maze imisi ngwaye. Ugwaye? Ibiki rero? Ana kusanze muhira ntagenda ku kazi. Maze imisi ngwaye nyuma yo gukora accident nyene yaciye mbandanya ngwara. Niyo mpamvu ubona nzibushe cyane. Nukuri kw'Imana. Ati rero ibintu guma witekera rero bidateswe n'abandi bantu. Ubifungurira ku nkono ugasura kandi ukayifungurira no ku meza. None Benishe kuri kigamba ndavyibushe ndonze. Uravyibushe vraiment. Abakunzi ba Step Major kabiri gatanu indwi bakunzi ba Mimi Mireille andika muri commentaire Mimi aravyibushe cyane aronze. Kandi nukuri Benishe bakazovuga ko mvyibushe. Cyane uravyibushe cyane. Kandi rero nturenze ngaho karenza ngaho filme zishaze ibiha. Yo Benishe urazivuga ngo ndi umuntu ambwira ko mvyibushe. Numbwire. Yo ahantu kuri ufatike. Oya nturenze ngaho vraiment bica bisarisha ukuntu. Ufatike. Nico mfata jus ya embe kandi wayimpaye niko batayibona nshaka nyine uyiheze vuba ndakongera kubera ijambo gize uvuze. Oya urakoze niba mpaye vraiment ndabona menga yavinanira yo kuyimara gusa entre temps Mimi abantu bari bagukumbuye cyane nene ndabakumbuye. Ni wewe kahe gaciro uha abafana Mimi? Abafana ndabubaha. Umvise izina mufana ndabubaha cyane cyane mbese kuko nibo bantu batuma mbere tugira amakoraje menshi yo gukora. Abafana? Nibo dukorera rega. Urakunda abafana cyane pe. Urumva ko utobaho udafise abafana mu byo bikorwa byawe? Uretse kubaho ntafise abafana se wowe ubaho utabafise ukora bino bintu. Kuri kw'Imana. Utamba wirorera vya vrai? Utamba wirorera. Bibaho. Byo guca intege. Kenshi ubona abafana bawe n'igiki kunze kubabwira? Nze kubabwira ati I love you. Hey! Nze kubabwira ko ndabakunda. Ucubura n'igifana rero gifise ubwanwa rero cyakunze Mimi mu buryo bw'urukundo. Kazamba bizakibwiye ati I love you. Mimi wakibwiye mu buryo bwo kumukunda nyene bisanzwe tu. Ariko usanga yavyakiriye mu yindi nzira. Avyakiriye mu yindi nzira ntidushobora guhuza. Cyumusenge. Oya sindabwira ati Imana afashe umuntu. Ndamubwira ati iyo nzira wafashe siyo jewe ndimo. Nukuri kw'Imana namubwiza ukuri. Kandi akumva ko bibitahura neza. Yes, ndakubwira bati rero ni 2022 Mimi 2022 yagenze gute kuri? Umwaka wagenze gute? Umwaka Mimi wuyo kuri wewe awufata nkiki? Mimi yagenze gute kuri? Umwaka wa 2022 kuri Mimi wagenze neza. Wagenze neza. Umwaka nakoze nk'ibikorwa byinshi. Ego mbese naribonye uwo ndiwe. Ego bwo gukora mu bundi buryo ubuhe muri 2022 narakeye Step Media. Ego naragize ikinyamakuru canje narikoreye je kubwanya bwati umwaka mbona wibigisha ariko kuri ruhande ntihabura n'ibibazo rega Mimi nawe yarahuye n'ibibazo muri 2022. Muri 2022 navuze ko naribonye uwo ndiwe mu bikorwa arabonye yuko ndose icyo nkora no gikora nabonye ko nyine nshoboye narabonye ko ntushobora gukora basi hari igihe ushobora gukora nk'akazi cyangwa ushobora gukora nk'ibikorwa byinshi ukibaza ntubishobora cyangwa bitewe n'ukuntu nyine amajambo uba warakuze bakubwira ntacyo uzovamwo ntacyo uzogira iki
ariko by'ukuri ukabona yuko urose ibyo ukora wabikora. Rero muri urwo ruhande naribonye yuko ndose ibyo nkora nobikora nobikora naribonye ko basi ifise umwete wo gukora ikintu. Hanyuma ku rundi ruhande ni umwaka nyene nahuriramo n'intambara nyinshi cyane, naragwanye intambara nyinshi cyane cyane pe, kandi zaratumye nyene mbondi uno munsi zaranyigishije, mbese zaranandugije mazi zarandugije ku yindi step. Amen, haleluya, kubera Imana. Nyine benshi naragwanye intambara nyinshi, urabizi ko hari n'izo kuri YouTube nagwanye. Bwa mbere byari bimbaye ko uruhande rumwe nyine byarangoye kwakira, ariko buriya iyo dufukama tugasenga Imana iduha imbaraga zo kuba mu bintu biba biturengeye, ku bintu nyine biba biri hejuru yacu, Imana ikaduha kubihagarara hejuru. Rero ndashima Imana ko byaratumye, hari indirimbo nkunda ya Papi Clever na Dorcas ivuga ngo nzafata ibimpungisha Imana ndabigira impamvu yo kuyegera. Byari ibintu bisa nkaho ariko birampungabanya, ariko byampaye impamvu yo kwegera Imana. Rero ndashima Kristo yampaye kubitsinda no kubinesha, byari biruhishije cyane, kandi nawe arabibona. Rezo sosiyo siriki ivuga mimi, naraje ahantu hamwe numva ngize n'ubwabo kuja mu ibarabara, ariko nyene ndabikomereramo. Ndashima Imana yuko yafashije mu mutima wo gukomera, irankomeza, hanyuma bituma nyene mbondi uno munsi. Iminsi yose Imana izokwama iducisha mu bintu vyiza. Hari igihe Imana iba ngomba kuducisha mu bintu bikomeye kugira ngo idukomeze imitima yacu, kuko ivuga ati ivyo tubona ngo biri imbere turabona yuko utazobishobora, umukimeze uko ifo kwanza ko uca mu bigoye kugira ngo bigende neza cyane. Ariko ku rundi ruhande byaragenze neza kuri Mimi, yarakaye indi chapitre yiwe muri movie, yarakaye indi chapitre yiwe mu bundi buzima bwiwe 2022. Ariko ku rundi ruhande ariko indi kibazo Mimi yagize n'amanota araduteye ubwoba, sinzi ko cabaye muri 2022. Mimi yaragize isanganya 2022 kuri sana numera mumva afite umwaka wa 2020 twavuga ko ari umwaka w'ibigeragezo bya Mimi. Sinabangwa niwo mwaka wanyanageragerejwe, ahubwo niho vyiseruye bija habona, vyari indani muri ibindi bibona kuja habona. Benisho byukuri hari igihe umuntu agwana intambara akumva ararushe, intambara z'amajambo, intambara z'abakuvuga ukutari, intambara z'abagufata ukutari, intambara nyene z'ubwoko bwinshi, z'abantu bakugwanya nyene mu bikorwa iki. Ariko muri ibyo byose turushaho gukomera hamwe n'udukomeza, niwe Kristo Yesu. Iyo umuntu yihanganye nyene arashika ku ntego yiwe, arashika kuco yashaka. Kugira n'abantu bakora dukurikirana, wowe uri mu ntambara, wowe uri mu bibazo, wowe uri mu bintu ubona nyene ko abantu batagutahura canke nawe ubwawe utitahuramwo, no kugira ngo komera. Hari indi banga, jya ku mavi, senga Imana, usaba imbaraga Imana. Nuguma ku mavi Imana izobikurenganya, nutahemukira Imana nawe ntizoguhemukira. Kandi Imana ntiyigera iheba uwayo, Imana ntiyigera iheba uwayo, ahubwo nyine ijambo ry'Imana rivuga ngo hagowe ngo bava mu masezerano nta mpamvu. Guma ku mavi, usenga Imana yizeye. Kindi naco hari ikintu abantu bakunda gukora, nyine bagasenga Imana ariko hari ibindi bintu bayibangikanije. Senga Imana witandukanije n'icaha, senga Imana witandukanije n'ikintu cyose cyotuma Imana itakwishimira. Ndazi neza intsinzi Imana izoyiguhama, ibendera rikomeze ibendera ry'Imana rikomeze gushigwa hejuru. Yego. Yes, ndakubwira bati si iminsi yose tuzokwamaturira, ariko hazobaho n'umunezero. Turiko dusubira inyuma ku byerekeye byaranze Mimi, na cyane cyane twamumenye benshi muri 2022. Muri 2021 Mimi ni bwari bwaje mu byerekeye entertainment by'amamovie, na cyane cyane byo gutanga ubutumwa biciye mu masinema. Ariko
byaraciye mu yindi nzira mimi baramumenyana cyane gose bivanye n'ibibazo yagize kandi akongera bati si miso tuzokwama tumenya abantu biciye mu byiza gusa hari igihe tumenya abantu biciye mu bibazo bariko baracamo bikava ugasanga tuko tubatahura nabi cyo ugasanga tuko tubatahura mu yindi nzira ugasanga bobo barakwaragiza kubana navyo kugira ngo babashike ku ntsinzi mimi rero wowe urashobora kuba waramumenye uvuga mu bibazo yaraciyemo ariko dusubiye inyuma mimi arafise ibyo asanzwe akora kandi arafise byafasha cyane societe y'abarundi nimuzi yuko mimi mu byakina akabikina neza kandi bikagenda neza cyane aho aragufasha muri movie muri novuga action baba muhayagire andika muri commentaire ati mimi ndagukunda cyane andika muri commentaire ati mimi ndagukunda cyane kandi ukomeze kwihangana kandi ibibazo n'ibiherenga biracaza gusa bijya byaje ari bito ahubwo hazozana byinshi cyane bisumara bijya gusa nuko cyo dusaba ko tugira umutima ukomeye cyane sivyo nene ego nta kintu na kimwe ubeshemo nuko nyene sinzi ko ari indirimbo ivuga ngo nta intambara cyangwa ibibazo bizokwigira birangira ugeze ibyaha n'urupfu bitsinzwe na Kristo rero tukiri mu isi turi mu ntambara ibibazo no munsi biraza ejo bigahera ejo bikongera bikaza mbone no kwishura abantu bakunda kumbaza mimi kweri kuki n'amahore baguhohotera ha mukihangana reka nkubwire ukiri hano ku isi buri no si benisho nta munezero wuzuye iriko uno munsi urashaka kuba uriko uryohewe uriko uratwenga ejo ukarira ushaka ko umerewe neza aho uri ariko par exemple gushaka kuba ufise urugo rwiza ukaba nyene mu rugo rwawe mu mahoro ariko wasanga nko muri family yawe nyene haraje ikindi kintu kikubabaza sigura ngo ukiri hano mwisi nta munezero wuzuzigera uronka niyo mpamvu nje niyo bariko baramanajya amahoro ndabikunda cyane nkumva nyene ndiko ndabikina nyene ndavyiyumvamwo kuko nibwo buzima tubayeho mwisi no munsi uratwenga ejo ukarira ejo nawe waba uri kurarira ejo ugatwenga ubwo buzima turimo hano mu isi kugeza tuvuye muri nosi cyangwa tuvuye mu mubiri aho tuzoba nyene atakurira atamubabaro atagahinda tukazoba nyene tunezerewe ibihe byose aho ni mu gihe warangije neza ni mu gihe bivana n'uburyo uri kuritwara hano kuri nosi yes kwa ku ruhande byatsitaje mimi ku ruhande rero wivyamuryoheye tugira tuvuge rero ubuzima bundi bwiza rero mimi rero yaronse muri 2022 ivyamuryoheye ibikimuryohera mbega bibaza yuko bimeze gutereka ariko gato kuri ivyo byamubabaje byanamutsitaje byanamuhaye indi lesson mbega bibaza ko byamugishije ikintu kimeze gute nibiki byakugishije ubwo buzima bwo waciyemo bwo kugutsitaza bwo kubabaza mu mutima byanyigishije nyene kuba jewe hanyuma binyigisha ko nkwiye kuba hano ku isi ntafise umutima umeze ukuntu nyene fise umutima ushikamye ukomeye wizeye Imana yonyene kandi ukunda Imana yonyene hanyuma binyigisha nyene no kumva mbayeho nyene no kuba buri muntu wese urazi benisho hari igihe nyene wasanga ndiko ndatukwa n'abantu batari bagakwiye kuntuka abagenzi binyigisha kuzokunda umuntu no kumwubaha ntitaye ku vyarimwo ntitaye ku bibazo yoba arimwo ariko nkumva nyene binyigishe kuzokuba buri muntu wese yaba ari mu bibazo ahubwo nzomwegera kiya gihe cyose abantu bose bamuvuye ko ahubwo je nzomwegera byaranyigishije rero byinshi cyane ariko hani byanyigishije kuba jewe wanyawe mimi wa vrai binyigisha kuba jewe kandi numva nyene birankomeje binyigisha no kuzokuha buri muntu wese no kuzokunda buri muntu wese ibyazo ari nk'umuntu ari mu bibazo nzomube hafi nzomwegere ko kiya gihe abantu hari bihubamwe nyene abantu bose bakaguhunga bakigirwa inyuma bakavuga ivyo bashaka urumva kandi ugasigara nyene uri wenyene nanje byaranishe umuntu wese nzobona haje ntopfa kuza kumbwira benisho ngo nakango bariko bamutera ivyondo bose nanje nshinjamwo ntere nisi uko ameze
abantu bose nyene bazokwanka umuntu ariko jewe basi mbonye bamutaye bose nkumva nyene je nomwegera byaranyigishije cyane kandi uko tubona ibintu uko tubona ibintu nyene bitugaragarira n'amaso gutya basi ko mbona Benisho gutya nkaba no mucira urubanza izino si kuri Benisho wewe wanyawe ni wewe uriyizi ni wewe ntabona kuburyo Imana ibona wewe nyene wewe uriyizi wewe nyene ntariko ndabona buriya ivyo ubona kuri mimi bigaragara n'amaso yawe ntabwo ari byo by'ukuri jewe wanyawe ntawuzi ndi ndani kandi ni Imana inzi yonyene rero byagiye binyigisha ibintu byinshi ariko hanini nsanzwe nyene nubaha umuntu wese ariko byaranyongeye iyindi revelation nyene yo kongera kubaha buri muntu wese no gukunda buri muntu wese nitaye situation yo barimwo hama binyigisha kuba je wanyawe hama biranyigisha nyene ko nkwiye kuba hano kwisi nkomeye fise umutima ushikamye bizeye Imana kabisa. Yesu rukumva yuko nta kibera ubusa yaragizisha kumanyinje na kuri we kandi bizamufasha mu buzima no mu iterambere ry'abandi bantu. Ndakubwira ati rero Mimi 2022 je kubganje bambwiye ati ntange award mu bakinyi mu mareresi bitwaye neza. Mimi je no imuha. C'est vrai. Ko Mimi yagaragaye mu filme menshi kandi na filme nyinshi zafashije abantu turese n'ishusho y'umuntu wagaragaye mu cyane hari n'izindi nyinshi kumuri tutovuga Mimi yagiye agaragara. Urinzi ubona rero abantu bose bakubona mwingabirano dufate nk'abajya abantu bifite ko bafite n'izina hano bafite nk'abamindi nabande. Urabona yuko ari ikintu gikomeye cyane ko si ibintu bya bose uramumva rero urinzi ubona bakwitaho bakavuga ati umuntu asingabira ko tumushira mu mareresi yacu ubu uri umuntu ufise ingabire umunyengabirano uvuga adasanzwe kandi kwanda gukeza kuri ico wenyine Imana yabwicubahira merci kandi ukora sibyo none ego wandanye ukora kandi mpagarikiriza ngaho siko Imana yabwiza n'ibikorwa byinshi cyane byinshi nkunda gukora cyane ego mu Rwanda rw'umunezero rero Mimi yarungutse iki muri 2020 narungutse inshuti nyinshi narungutse inshuti nyinshi icyo cyaranezereye cyane warungutse abantu kuko Benisho no muri abamvuga nabi hariho abandi baza bakamfata ukuboko bashaje bashasha vraiment bakaza bakafata ukuboko kaza muri abantu banyandikiye kandi banambwira ngo igitumye nkwandikiye ni kuri nabonye kwa kuvuga nabi nkumva no gukomeza no musubisa abagenzi nyene beshi vraiment baje mu buzima bwanje kubera biriya bihe urumva rero ahubwo nonashimira n'umuntu yatumye biba nabi nyene yibaza ngo karancafuza ahubwo buri yangiriye neza merci beaucoup warakoze kuko vraiment sinzi ngene nabikubwira ariko narungutse inshuti kandi nziza Mimi yarungutse inshuti kandi nziza kandi urumva uri proud navye cyane yego vraiment nyene hari abantu bakubwira ko bakunda mu buryarya n'abandi bumva bagukunda by'ukuri ariko Mimi ntuze tuyirengagiza ibintu siko burya kubwira ati mugenzi mwiza abonekera mu magorwa yes ujyaza mu munezero gusa siwe ujyaza mu gihe cy'umubabaro ujya y'umuntu z'umushyirimande yawe hari nk'abantu wasanga turi kumwe n'abagenzi banje babona nciye mu byago bagaca donc bagaca banyigirwa inyuma bakanzungura nkasanga benshi ni birebire naye ni ndende ariko ngira ngo igihe kizogera nyine ndayishinga turayisavye kuri step mate ego numva ko abantu bro bazoturika barire ni byinshi cyane ariko hamwe n'ibyo nyene bikoraniriza hamwe kutuzanira ivyiza ariko nakubwira ati urinzi ubona habaye ikintu kibi ubonye menye ko niciza kiba gihari ubwo nyene amen ukazona habaye ikintu kibi ubwo nyene kikubayeko direct mumenye ko ari ikintu ciza kiba kimpande ngaho amen amen Mimi yaragize ibibazo tutavuze amazina hariya tudashaka kubisubiramo ariko ubwo nyene birenze nabijya Benisho mwamunsi ego kuko buriya ibibazo hajye nyene sivyo singene bijahabona hajabona nyene ivy'Imana ngira ibishaka ko bijahabona ubundi nyene ari ibibazo byinshi umuntu agenda agira mu buzima byinshi cyane pole sana Mimi nasikia vraiment ko nakidonda ningo umuntu yafashe umusumari na marto arakubita mu mutima rumva yuko babajikana bashisha amaraso ariko hamwe n'ivyo Benisho ndashimira Imana cyane yuko yambereye umuvyeyi ndashimira cyane ko yangumye iruhande
apa ivyo byose nyene nubwo abantu babagira ivyo Imana vraiment yari imfumbatiye ndari mu gikiriza c'Imana pe nari mu gikiriza c'Imana Imana yari ruhande yanje cyane mbere nico gihe Imana nje ndakunda Imana ko nayo irankunda irankunda cyane yarapiretse bikwiye yarairankunda kibanza bajya abantu wari witeze ko azokwera mu kibanza birahaba yambereye umuvyeyi pe wowe kumbure ni wowe nashingira Imana thank you Lord nasema amen amen nasema haleluya haleluya yes ndakubwira ati rero Mimi namukinyi mwiza wa mareresi ariko je ikimbabaza nuko Mimi ataragira mvuga bya bikorwa vyiwe wenyine personnel vuga ati aha ni kwa Mimi ariko Mimi twabivuganye muri briefing ambwira ati Beni inyisho amayimeze navuze nigiye kitaragira ariko Benishi nyene ni abantu benshi bakusi wowe nyene n'abantu benshi nyene bakunda kubimbaza ariko bino bikorwa birasaba ko ufise umuntu agusupporting umunsi narose umuntu sponsor nukuri umunsi nanje ndavyifuza nanje nta muntu nyene ni gutera imbere kugira ibintu byawe si byiza nyene nivya kukurera umuntu akura nk'ubamede barandize ariko byiza nyene ko borera n'umuntu akura nanje nkaja ahantu hanje nka directinga nyene nkagira iki ibyo bintu nyene numva nyene ndabishaka hanyuma nyine bakavuga ati bwa wundi mwana wacu yarakuze cyangwa haracakeneye ko tumurera rero novuga yuko umunsi narose umuntu supportinga nzobikora umunsi warose umuntu agusupportinga nzobikora tuvyizere kandi tubishire no mu maboko y'Imana tumusengere Mimi uwo muntu azaboneke kandi azaboneke mu nzira y'Imana sivyo kandi twifuza yuko uwo muntu azora umukenyezi kuko abagabo kenshi bakunda Ndera saba umuntu azara umukenyezi w'umumama yubashe icyo ndasaba amina uwo mumama rero azomufate Mimi nk'umukobwa wiwe nk'umwana wiwe abamushigikire kuko kazi bari umushinga nabi adacaba niho vraiment abagabo bijunja n'ijambo ariko nyene turabuze gutumurongo kandi ko kenshi usanga n'abafise umugore w'umugabo kugira ati burya ngo abagabo ntiduhazwa na kamwe twinshi mushaka kenshi la plupart vraiment sanga bigo turasaba rero Mimi rero azoronka umumama mwiza amusponsoriza aho hanze cyangwa nga mu Burundi afise imita yiwe amushiramo amafaranga Mimi ibikorwa byiwe bashe kumenyekana mbega Mimi ndetse ari kugatumira ati mbega uraririmba urazi kuririmba oya ndabikunda ariko ntavyo ndamenye ndabikunda je mu rumenga wonaririmba we ndabikunda cyane uririmbe ugire na film sivyo no bibaye uko no bishimira Imana ese rero Mimi muri movie ubona filme z'ubunga itwo zigenda gute niko bigenda gute muri rusange biriko bigenda neza cyane pe uvuze ko biko bigenda neza ubushize kuvuga ko cyase kuvuga yuko abarundi bariko barakora kandi bako bakora neza kwaduha filme nziza ziryoshe zirimo message hari igihe ushaka kuraba filme Benish ukabona ati nkino filme kabura na reso nimwe wokura ariko noneho abarundi Imana nyene ikirabaho ubwenge ikirabafasha abanditsi bacu n'ukuri mubahwe bakandika filme nziza zirimo ubwenge zirimo impanuro ku buryo Benish ari abantu bampamagara aba mama biyubashye aba papa kanga ngo n'ukuri Imana ngibaho umugisha zino filme ngo ziratwigisha ngo nkumva nyene ari mu mwuka nyene wow rero vraiment courage bakinyi beza courage banditsi beza Imana ikomeze ibafashe ibahe nyene n'ibindi biri hejuru cyane kubera Barundi baraciye ubwenge gose haravuze ngo imbere ya byose ubwenge Barundi baraciye ubwenge dushaka kubaha ibintu by'ibitito n'imigani ngo ibintu bibafasha mu buzima bwabo basanzwe babayemo muri rusange riko bigenda neza biriko bigenda neza cyane bakubwira bati burya iyo ukoze neza uranashimika sivyo no burya nimwakora neza cyane umusaruro uzobone cyane sivyo no neme kandi par rapport y'imyaka iheze ubu mareresi ndabona ari sawa nuko bimeze neza abakizwa gusa gute jewe nivuze ku ruhande rwanje igikorwa cyose mba ndimwo sino gukizwa ahubwo igikorwa cyose mba ndimwo mba mvuga ati nk'umuntu nyene yanyizeye akashira muri filme yiwe vraiment ndafukama ndaha umwanya Imana ngasenga hagavuga ati Imana
message nzotambutsa nzoyivuge rimwe yumvikane 10 cyane nkasenga nyene habishira mu maboko y'Imana cyane gose rero sinzi ko ari uko dukijijwe sinzi yuko no ahubwo mimi cyo kintu nacyumviraga mimi ciki usanga abantu nyene bakina film presque la plupart mukuri 90% mwese murakijije usanga abantu bafise jango kwanze bagiza babenera basike yari kimwe gusa benisho iyo uvuze gukizwa nyene ubushatse kuvuga iki je iyo uvuze gukizwa wa muntu yatawe Yesu n'umwami gukiza ngo nkamwe bwe mwarabikoze abeshi nyene vraiment baramwakiriye gusa niko tutazi uburyo bamwakiriye je beni ntaramwakira neza na neza nari maze kumwakira igice asigaye ikindi gice gira cyo muri credit card Demir uziko zahagera benisho nukuri kw'Imana oya ndavyizera Imana ko yabimpaye bizogenda oya benisho buriya ijya accident nakoze yaranyigishije yanyigishije kwama niteguye buri mwanya ndavye uburyo twako dutera inkuru tumeza ko mu kanya gato cyane kisanga handi hantu ati buriya ijambo ry'Imana no kuri ijambo ry'Imana rivuga ngo twame twiteguye ko tutazi umunsi n'isaha buri muntu wese ukama ateguye umutima we para ngo nzihana ryari ngo nzokwakira Kristo ngo muri 2000 nejo deja sinzi ndamwakire tireje apane jo benish ubu nyene ntabwo ndamukwakiritse ati rero wabonekiwe sikiyabonekiwe bi agiranye kiyanya tuze aya benish kwakira Kristo ni vyiza bon like je naramwakiriye ariko ni wowe uvuze ngo wamwakiriye igiti bon kubera ifa kumumira wese ukonye mimi nigwara nyene sindaba nyene urumva nka mimi cyangwa mbene nka nyene wa muntu nyene yamwakiriye neza ese nimpa kube nka mimi urashaka kuba nkawe ariko ukamwakira neza ego mugabo je kubwanze ndabona umenga arivyo ntibuze neza turabiganira inyuma ya kamera mbwira ivyo bintu umunsi natagenda na Bibiliya na kantike ngira rero bizaba bimeze neza oya benish kugendana Bibiliya siko gukizwa no kugendana kantike siko gukizwa kandi gusengera mu idini kanaka siko gukizwa gukizwa buriya n'ivyama Kristo yavuze ngo muzobamenyera kuvyo bama gukizwa ntabwo ari kubasengera muri gerzo des âmes gukizwa ntabwo suko ndirimba muri kohari kanaka gukizwa ni imbuto n'uburyo mbanye na benisho ni vyamwa nk'ubasi mu misi tumenyanye wabwa ati mimi arakije cyane ntakijijwe fanya nuko tuganira uko tuvugana uko urumva cyane hano muhira wansanze bakaba boshingira intaka bavuga ati mimi ameze uko byukuri arakije cyane ntakijijwe ariko arateka na bimwe byazigiye rero agakiza ni ivyamwa ntabwo ari kwitwa na Kristo yavuze ngo si mpaka kwitwa umuyuda utariwe si vyiza rero mwese mwitwa abakizwa ese muri ko murama ivyamwa by'abakizwa koko nukuri mugende mwama ivyamwa by'abakizwa kugira ngo noneho bazorushaho kudushingira intahe ko dukijijwe ntibaziva ngo mimi ngo wagendana na Bibiliya canke nakangwa ngo esengera mu idini kanaka oya amira imbuto nziza abandi riko bazogushingira intahe ko kandi buzo uriko wishingira intahe wowe ubwawe kandi uriko ushingira intahe na Kristo wakiriye amen amen haleluya nakiri umwami Yesu umwami mukiza ubugingo bwacu amen sema amen Yesu rakuza tefite bargatana indwi bo ari umuntu bamwe murabona ikiganiro ntuba wifuza no kumukirangiza ko bariko raguha za bintu nyene uba umvuga ukeneye mu mutima wawe je umuntu akora mu butumwa kenshi ndagiye cyane nyine kandi umuntu ariko arambwira ivyo yaciyemo kenshi nk'inahe burya biranyohera cyane ko bavuga ni bijya bintu byashikiye kuri mimi reka bibere son kuri jewe ni vyambago nzomenya ati mimi yavyitwayemo buri no nzi ariko kenshi nasanze nyisha nimwe imisi yose ni imwe ni kwiyegereza Imana gusa ivyo nabonye mimi wiyegereje Imana burya nasanze vyoroshe cyane usanga nibibazo uriko urabura nabo bugati barafite tubazo duto cyane ahubwo nta nuko wewe ubibona biraza kubera yuko uba winyegeje Kristo ngo n'urutare twihishamwe urumva rero Kristo dufate nibuye rinini nageni hishamwe ibibazo bije birakubita kuri ryabuye rero iyo ndi muri Kristo ntabwo ibibazo biza ngo kugira hari abantu bakwa mimi we kuri ki urani nibi nabiri ariko kumutwenga ugira iki kubera iki biriya bibazo ntanuko mba numva bindiko kuko hariwo nabihaye hariwo ndi muri Kristo iyo bije bikubita kuri Kristo Kristo nawe n'umugabo yabirangije byose rero nkabimukoreza Kristo yavuze ngo nimuze mwese abarusha n'abaremerewe ndabaruhura aravuga ngo nimwikoreze ingata ya nyene ibintu byose uramvuga nabi bikaza
bikaza nyine bigahita bikamera nk'ibitwawe n'umuyaga bigaca hariya bagaseruka nabi ukaza kumvuga nabi hama nkaza nkagutwengera mimi ni kirofa nigihe ndakomeye mona ndakomeye wowe si wowe uri kuramvuga nabi ari hari ikintu cyaguteye kandi icyo kintu mpanganye nacyo kandi sishobora kwemera ko gishobora kunganza kabisa umva Benis duhanganye n'isi y'umwijima kandi iyo si y'umwijima Kristo yarayitsinze rero ntabwo ari je ngwana ndareka Kristo akaba ari ngwana izo ntambara zose amaje nkabandanya nkibera amahoro amen 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 haleluya Igeze ndakubwira ati rero Mimi ku ruhande rwa movie ati mbega muri 2023 twitege Mimi muri ihe shusho ya Mimi neza na neza profile ya Mimi azogaragara neza muri 2023 ya sinema nize kari nziza kuko ndanayitanguye neza ndayitanguye na filime shasha yitwa ntaho yagiye abantu benshi kuri warubizi movie na kuri RTNB iracaho samedi 23h 21h rero navuga yuko ntanguye neza ntanguye na filime shasha abantu benshi bariko bayakira neza neza cyane vraiment danabashimira rero nizera ko nibiri nyuma bizogenda neze nivyo ntazi nta yindi ndiko ndakina shasha ariko nizera ko nibindi biri nyuma ari vyiza byose no kubishira imbere y'Imana. Ni cinema yitwa gute? Ntaho yagiye ijya makuru rakina na ba media yitwa gute? Iyihe? Ijya ba media makuru ihurizo ry'amakuba irizo y'amakuba yo muzoyibandanye meze gute? Mwarahije turiko turayibandanye muko murayibandanye kuri YouTube rero nyene izogumibandanye cyako naho nyene ego gutinda nyene tubahaye finale finale bagozo kumayikurikirana kuri Inwa Cinema nyene Inwa Cinema kabisa kukurikirana ibikorwa vya Mimi byara kuri Inwa Cinema nahehe no kuri yo shasha iyo warubizi nyene baranyize nyene nza gukina muri iyo filme rero irikica kuri warubizi movie nibi nawe nyene ibikorwa bimeze neza cyane bitazotuma kariyeri ya Mimi koroka oya iyo filme Benis nturayiraba nturayiraba tagufashe oya nturayiraba zoyirabica Benis oya jera rinzi rya niyo yiga twagiye kugira rasmi igitego niyo yiga twagiye kugira rasmi igitego kandi no kuri ndashima Imana cyane Benis abakteri basanzwe bamenyekanye cyane rimwe bande nabande bo mu acteur basanzwe bamenyekanye wa mbere ni Mimi cyo turakizi abamuzi cyane wa kabiri abandi barimo n'abakinyi bo muri warubizi abandi umva umuntu azwi cyane muri bajyana uvuga zonze tumenyereye cyane ni Mimi wenyine n'abandi barazwi Benis bo basi dufate ndazobona byo bavuga kandi yes bakuze tugenda kuri warubizi movie sivyo niyo cinemetric iraca kandi izo zirahaca buri jeudi saa mbiri zo mu gatondo hanyuma kuri RTNB samedi saa 3 z'ijoro hanyuma ndanashima n'Imana cyane Benis niyo filime ya mbere nagiye muri rasuma nyine nk'umwactrice ahandi nayo nahora ngenda nyine ngiye gushigikira abandi niyo filme ya mbere kuvutangura kariyeri yawe ujaye nk'umukinyi donc njya muri rasuma officiel ari wewe ukiniyo filme yego izindi zose wazijamo nk'uguherekeza ahandi hose hagwa nabangiye kubafasha kwakira abashitsi kwakira umunsi wa mbere shatu banana na Mimi shanda byibutse hari muri 2020 2020 yari lancement ya filme urugendo menga ya Albert Paradiso ya bariva nako ndakira na moya mikro akona ko muri take off menga yaganze kwiruka nariko ndakira abantu nije nariko ndakira bari abantu urumva rero ndashima Imana cyane kuba nanje naragiye muri rasuma ya filme nakinyemwo vraiment byari ibintu vyiza narishimye Benis nabonye Imana abantu benshi baraje abindi Bujumbura baraje benshi bandi bagwerekeje abakinyi cyangwa abafana abakinyi ino barimwo ba Sabasi ba Mugisha ba Ruvera niyo bari ni benshi nyene bariyo Amedese director and niwe yayikoze niwe yayikoze bare nine niyo bari umva ko atebiteka Mimi iyo filime yanditswe nabo bakenyezi bose bari ibikorwa byabo nabo nizo nkubisi bari ibikorwa byabo bagiye gushigikira Muzenya Mimi ntago baje gushigikira Mimi wenyine iyo filime ariko hanini urumva ni wewe umuntu wabo like umwana wabo bafashije iyo filime yabo yari ya BG iyo filime yanditswe na BMT BMT niyo yanditse yego byari ngombwa ko bagwerekeza byari ngombwa ko baza ariko byari byabo
Félicitations ça. Thank you. Imana igume guhezagira. Amen. Nzoje no muzindi rasuma nyinshi nakinyemwo bizonjohera. Nzoguma bigenda neza cyane. Kandi ndakubwira ati ubandanye ugira umwete kumuri bagushikira babona yuko ivyo bagushiramwo nuvuga amayide baguha igira uyafata nawe. Sivyo nanemeye. Ego ndagerageza kubumvira. Utigera ubamaramaza muswari. Ndagerageza nka jewe. Guys, bakoze Steve kuri gatanu indwi twayaze byinshi na Mimi ibyamuranze muri 2022 n'ibyamuranze muri 2023 biko biramuranga muri 2023 n'ibyo azoduzana muri 2023 gushika n'imyaka Mimi azomara ku isi byano neme. Yego. Tunzo kugera uhemukire isine. Filime no kuri mani fashe nzo ibandanya. Niye gift of that Mimi reka tumwe umwanya he gift movie niye gift yo hamwe. Muvuga movie muri rusange industry ya movie ya. Cyane ba gift nyene nziza nabanza kwiyumvira. Kuko mbwa mbere Mimi adatanze gift y'urukundo. Iyo ni kama kawaida. Yo ndabakunda cyane ni y'urukundo gusa hama nyene nayenzi ngo ni yindi ariko abaye ari iyo nuko nyene ndayikunda cyane kuko benisho gende umuntu akunda gusabana n'abantu ndakunda gusabana n'abantu hari ijambo nakunda kubwira abantu nyene niba ari nk'inshuti zanje hagati mu kwinda bakunda ariko rero nkabivuga je nkabura umuntu ambwira igada ijambo rimeze gute ijambo ry'uko nyene bankunda agira baratinya kubikubwira ngene ndiko ndavuga ke hakunda kubwira abantu ko ndabakunda ariko je nkabura umuntu ambwira kankunda nukuri kwimana kandi rero usanga abantu babitabura mu indi nzira Mimi burya oya si nyene abantu bibwira oya si muri iyo sasa uri kuravyumva zeba ari shiti zanje je sasa uri kurabitwara ndavyumva gusa bashitse kuvuga abakobwa tureka abahungu ntavyo ndabakunda kubabwira nabwo ati nukuri muri shiti zanje kwari uko ariko cyane nk'abakobwa nakunda ijambo nkunda gukoresha n'abagenzi banje barabita nkunda kubabwira nyine ko ndabakunda kandi barukuri rero muri filime rero niho natanga kuronka message nyine yabambwira ko nanje bankunda urumva yuko naryohewe birangera cyane ya comeback yange ya feedback yes iza kuri ya kinoma wifuza cyakino nakunda kubiba nanje ubu nyene ndiko ndacakira turasema amen haleluya ibitege byinshi cyane kuri we muri 2023 kandi agenda guhama wishes menshi cyane ugira n'umwete cyane gupambana ibyo wapambanye navyo nibike ahubwo hariko raza n'ibindi byinshi ariko turazi neza kuri Mimi kuvyo yarenganye muri 2022 2023 zari bike cyane sivyo cyane bizoze n'ibizoza byose ndahari kabisa biteguye uko ready bazoze biteguye baze ndahari nta handi hantu nzo bagwanira Ufise arme ikomeye cyane ni magoti naambia Mungu fanya jambo lako yes ndagushimire cyane benishoro koze cyane Imana igumugisha wakoze nkunda step media ndagushimiye cyane ko nyine mwiyumvire kungendera kansanga home 2023 mu mimaro tuzorondera cyane 2023 wow ibyo birashimishije kumukora rero thank you Imana ibaho umugisha nshimiye sikei yagize ukuntu nyene ariko nyene ndamushimiye cyane turihuriza sana rero muri rusange ndashimiye step media mwakoze ndabakunda cyane kabisa ugati akanyishiri gora mwitama orumwe na beri mtunanje witeka yari Mimi MIREILLE wifuza kurikana ibikorwa bye kuri Inwa Cinema canke ya YouTube ndi atubwiye ko ari aho hariko haracico gikorwa canje nagaragayemo ni kuri Warubis movie canke kuri RTNB saa 3 misose samedi yes samedi ku saa 3 z'ijoro kuri RTNB uzobona filme witwa gute yitwa ntaho yagiye voilà tugeze kuri episode ya kangahe ya kabiri irashaka ko haracyari chance kuja kuja kuyiraba benisha kuri kwimana foko vyema ko nyapapa kwi ni nziza kandi ko sino musindanda zihejeje ni nziza kandi uko n'ikiganiro foko kugenda uzirabe uraruzihejeje ni nziza nabizi ndazi bazovyandika kabisa yes kumbere Mimi mutwa kwifuza ubundi kumbere utudunga ndahari benisha urahari kabisa ndakogera ati rero tuzosubira no gutaha urakomera Beni bya kamera ni sike professional yi plans gaman ashe foko tuzajeje yi plans ya ngari muri morgue tuzosubira rero tugira ciao 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 ciao